Amahoro y'Imana abane namwe ubwoko bw'Imana bakunzi b'umusaraba turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ni umunsi mwiza dutanguye ukwezi kwa 12. Ni igihe cyiza rero, igihe cyo kuryoherwa, igihe cyo kunezerwa, kuko twari tumaze amezi 11 kose duhimbaza Imana twongera dutazira. Kumbure wararonse ibyo warondeye, kumbure waronse ibyo wasengeye. Ndakwipfuriza rero kumererwa neza kugira ngo nuku kwezi nako nyene kukubera ukwezi kwiza, ukubera ukwezi ko guhezagirwa, kukubera ukwezi kwimigisha. Ndakwipfuriza ngo muri uku kwezi kwa 12 Imana yo mwijuru kugire neza kandi kuronse ibyo washoboye kutaronka muri aya mezi yose. Uri kumwe na Pastor Barazingiza Michel, umuyobozi w'ishengero gisezerano ryera, mwungere mukuru waryo mu Burundi, mbere akaba ari na directeur umuyobozi wa Promesse TV mu gihugu cy'u Burundi. Nuko turabaha ikaze rero kugira ngo dusangire nawe ijambo kuri uyu munsi, ijambo ryiza kandi riza kuguhimbara no kukunezera. Ndagushimiye kuba washoboye gukurikirana, kuba washoboye gushira urutsinga rwawe kuri Promesse TV kugira ngo ukurikirane ibiganiro byose bigushikira bivuye mu ishengero gisezerano ryera, Eglise de la Promesse divine. Turaguha ikaze rero kugira ngo dushobore gusangira ijambo ry'Imana kuri uno munsi mwiza dutanguye ukwezi kwa 12. Imana mu ijoro iguhezagire cyane. Ijambo ry'Imana tugiye gusangira ni ijambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka. Ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ikigabane ca 24 ku murongo waho wa 2. Aho niho tugomba gusangira. Ni ijambo rigufi ariko ni ijambo rizima. Ndagira ngo twumvirize iri jambo twese turisome. Ukaba ufise Bibiliya yawe, ndagusaba ngo uzingurure Bibiliya yawe ushobore gusoma kugira ngo dusomere hamwe nawe, hanyuma twumve icyo Imana ivuga muri rino jambo. Haravuga ngo basanga ikibuye gitembagajwe kivuye kumva. Amen, haleluya. Iri jambo ni jambo rizima, ijambo rikomeye, ijambo ririmwe amavuta. Ngo basanga ikibuye gitembagajwe kivuye kumva. Uwo yari Maria Magdalena n'uwundi bari kumwe, bagenda bagiye kuraba Yesu, kuraba imva ya Yesu kugira ngo barabe ukungene yaraye n'ingene yaramutse. Ariko bariko ngo bagenda bijijanye imitima, babazanya ngo mbega ninde ahava twugururira ikibuye, ninde ahava dukurirako kijya kibuye. Ariko bariko barijijanya babazanya ngo bakiri kure baravye babona ikibuye cyatembagaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndakwifuriza mwene data ngo ikibuye cyari cugaye ubuzima bwawe gitangure gutembagara kuva muri aka kanya mu izina rya Yesu. Ndakwifuriza ngo ikibuye cyari cugaye imigisha yawe gitangure gutembagara mu izina rya Yesu, kugira ngo twinjire mu mwaka w'ibihumbi 2022 twese tumeze neza, tuvuga neza, dufise ibyiza, tubona umunezero, dufise umugisha. Bwana asifiwe sana. Ndakwifuriza nawe kugira ngo ugirirwe neza, kugira ngo ubone ukumererwa neza, ibyo utaronse mu mezi 11 yose aheze, uhoraho Imana abiguhe muri uku kwezi. Yesu ashimwe cyane. Ndazi wararondeye, waragerageje uburyo bwari bwo bwose, waragerageje kurondera ariko byaranse. Ariko nagoma nakubwire ngo kakazi warondera kuva mu kwezi kwa mbere, uyu munsi ndagutangariza ngo hora hagiye kukaguha muri uku kwezi kwa 12. Yesu ashimwe cyane. Ndakubwira kandi ngo ya mafaranga warondera kuva mu kwezi kwa mbere, amwe wahora ukora ko gacaho yiruka mu ntoke, uhora hagiye kuyakugarukanira muri uku kwezi kwa 12 mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.
Yesu ashimwe cyane. Ndakwifuriza ngo wa mwana warondera muri amezi yose kuva mu kwezi kwa mbere wifuza gusama, ndakwifuriza ngo muri uku kwezi kwa12 ukubera uko umugisha, ukubera uko gusama, maze uhoraho aguhereza umwana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Imana yo mwijuru iguhezagire. Ndakwifurije kugirirwa neza. Ndifuza ngo Imana ibohore ivyo byari biboshe, kandi niko ndabona imigozi iriko iracika, niko ndabona ivyari biboshe biriko birabohoka, niko ndabona amadayimoni yari yugaye ubuzima bwawe ariko arabubohora, niko ndabona ibibuye byari vyugaye ubuzima bwawe biriko birasenyagurika mu izina rya Yesu Kristo. Ndagutangarije mwene data ngo uku kwezi kugiye kukubera ukwezi kubuzima, kugiye kukubera ukwezi kumugisha, kugiye kukubera ukwezi ko kugirirwa neza. Uhora hakugirire neza, uhora hahezagira intambuko zawe, uhora hahezagira uburonderero bwawe, uhora hahezagira indimiro zawe, uhora hahezagira akazi kawe, uhora hahezagira igihugu cawe. Haleluya. Kugira ngo igihugu nicaba amahoro, nawe uzogira amahoro, kandi ubuzima bwawe ibintu byose bizogenda neza. Imana yo mwijuru iguhezagire. Mwari kumwe na Barazingiza Michel, umwungere w'ishengero ry'isezerano ryera. Imana yo mwijuru kugirire neza kandi guha umugisha muri byose. Tuzosubira mu kiganiro cejo. Imana iguhezagire cyane. Amen. Ndugu na dada yangu, tafadhali usijaribu kuyamudu maisha bila yake Bwana, utashindwa. Yafaa